Isi tubamo ni nziza cyane, irimo ibintu bitangaje kandi byiza cyane, ariko inyuma y'ivyo vyiza vyose hari n'ahantu hagiye haragaragaza nk'ahantu hateye ubwoba cyane kw'inosi, aho ubuzima bw'umuntu bushobora guhita buhera mu kanya gato, aho hantu harangwa n'ibiza karemano, uburozi, ubushuhe bukabije, ibinyabuzima biteye ubwoba ndetse n'ingaruka z'ibikorwa by'abantu. Muri kano kanya mu buryo bwihuse tugiye kurabira hamwe ahantu 10 hambere hatinyitse ku isi. Nimba utarabikora kanda subscribe, iyi ni Olivier Media kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Ku mwanya wa mbere tuhasanga ikigwa c'inzoka Ilha da Queimada Grande. Iki ni ikigwa kiri mu kiyaga ca Atlantique hafi y'igihugu ca Brazil. Iki kigo kizwi cyane ku isi kubera inzoka zifise uburozi bukabije ziharangwa. Abahinga bavuga ko ku metero imwe gusa ushobora kuhasanga inzoka nyinshi cyane. Inzoka zizwi cyane aho zitwa Golden Lancet zifise uburozi bushobora kwica umuntu mu minota mikeyi cyane gusa. Kubera ivyo vyago bikabije, leta ya Brazil yaciye ibuza abantu bose kuhashika, kiretse abahinga badasanzwe n'abakora ibintu bikomeye cyane ku isi. Iki ni kimwe mu bibanza bike ku isi aho ikiremwa muntu kidafise ububasha bwo kuhaba. Ku mwanya wa kabiri tuza kuhasanga Depression do Danakil muri Ethiopia. Depression do Danakil ni ahantu ho muri Ethiopia hafatwa nk'ahantu hashushe cyane ku isi. Ubushuhe burashobora kurenga °C 50, aho umuntu akihashitse gusa ashobora kumara amasaha 2 yonyene aza yapfuye. Umwuka waho ushobora gutuma uwuma ubura amazi mu mubiri. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga zone ya Chernobyl muri Ukraine. Mu mwaka wa 1986 habaye impanuka ikomeye cyane mu nganda z'amashanyarazi ya nucleaire i Chernobyl. Kuva ico gihe aka gace karacandujwe n'imirasire ya radioactive. N'ubu inyuma y'imyaka myinshi umwuka, amazi n'ubutaka biracandujwe n'ivyo bihe bibi vyahashikiye. Kuguma aho hantu igihe kirekire bishobora gutera ingwara zikomeye nka kanseri canke ihinduka ry'uturemamgingo mu mubiri. Nubwo hari abantu bamwe bajayo mu bukerarugendo bw'igihe gito, aka gace kaguma ari kamwe mu hantu hateye ubwoba cyane ku isi. Ku mwanya wa kane tuhasanga Fosse de Marianne, inyanja ya Pacifique. Fosse de Marianne niho hantu honyene ku isi hameze nk'ikiriba kinini cyane kiri munsi y'inyanja. Niho hantu honyene ku isi hagera hafi ku metero 11,000 z'ubuja kuzimu. Aho hantu igitutu cy'amazi kiri hejuru cyane ku buryo umubiri w'umuntu wohita umeneka ako kanya. Nta mwuka uhari, nta muco, kandi nta buzima bw'abantu bushoboka atari mu bikoresho vyihariye cyane. Ku mwanya wa gatanu tuza kuhasanga urugi rw'ikuzimu muri Darvaza mu gihugu ca Turkmenistan. Hagati mu butayu bwa Turkmenistan hari ikinogo kinini cyane kirimo umuriro utazima. Iki kinogo citwa urugi rw'ikuzimu, cyatanguye mu mwaka wa 1970 inyuma yuko abahinga bacukuye gaze maze ubutaka bukagwa. Kugira ngo hagabanye akaga baracanye umuriro, biyumvira ko uwo muriro uzokwaka imisi mikeya, ariko gushika uno munsi uwo muriro uracyarugumba nk'uko bawakije ico gihe. Umwuka uva aho hantu urimo imyuka y'uburozi, ubushuhe buteye ubwoba aho bishobora kwica umuntu mu kanya gato. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga Death Valley. Death Valley ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Death Valley ni agace kari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kazwi nk'ahantu hashushe cyane ku isi. Ahantu harigeze gupima ubushuhe burenga °C 56. Umuntu ashobora kuhava yapfuye mu masaha make cyane ari munsi y'abiri gusa kubera kubura amazi mu mubiri. Izina ryaho ubwaryo rirerekana neza uko hameze. Ikibaya cy'urufu rirerekana neza ko aka gace gateye ubwoba. Ku mwanya witwe tuzakwasanga umuhanda wa Yungas cyangwa ibarabara rya Yungas mu gihugu cya Bolivia. Uyu muhanda uzwi cyane nk'umuhanda w'urufu, uca mu misozi miremire ya Andes ugenda iruhande y'ibinogo birebeye cyane. Nta bipangu bihari, imvura n'igihu bikunze kuwugwako, bigatuma abatwara ibinyabiziga badashobora kubona neza iyo bajya. Mu myaka iheze abantu ibihumbi barahafiriye kubera impanuka. N'ubu uracyarangwa nk'umwe mu mihanda iteye ubwoba ku isi. Ku mwanya w'umunani tuzakwasanga ishyamba rya Amazon. Ishyamba rya Amazon niryo shyamba rinini cyane ku isi, naho rifise ubuzima bwinshi cyangwa ibinyabuzima byinshi, rifise n'ivyago bikomeye. Harimo inzoka zifise uburozi, udukoko dutera indwara zikomeye, inyamaswa zica, ndetse n'imiryango y'abantu batigeze bahura n'abandi bantu. Umuntu atiteguye ashobora kuhapfira mu buryo bworoshye cyane. Ku mwanya w'icenda tuza kuhasanga ikiyaga ca Natron mu gihugu cya Tanzania. Iki kiyaga kiri muri Tanzania gifise amazi ya acide akabije cyane. Amazi yacu ashobora gutwika uruhu rw'umuntu mu kanya gato. Inyamaswa nyinshi zigwa muri ico kiyaga zirapfa, zimwe zigahinduka nk'amabuye,
kubera ico kiyaga kidasanzwe. Nubwo kigaragara nk'ahantu heza cyane mu mafoto, ni hamwe mu hantu hateye ubwoba cyane ku isi. Ku mwanya w'icumi tuhasanga umusozi wa Sinambungi muri Indonesia. Sinambungi ni umusozi w'ikirunga uri muri Indonesia umaze imyaka myinshi uvyuka kenshi, usohora imyotsi y'uburozi, ivu ryinshi n'amabuye ashushe cyane. Aha hantu abantu baba hafi yawo bagenda bimugwa kenshi kubera akaga k'ivyuka vyawo. Uwo musozi w'ibirunga werekana neza ingene isi ifise ubushobozi bwo kwica no gusenya mu kanya gato. Aha hantu hatinyitse cyane ku isi haratwereka ko isi dufata nk'iyacu mu vy'ukuri ishobora kutwiyamiriza mu kanya gato. Ni ivyibutsa ikiremwa muntu ko kigomba kubaha kamere, kwigengesera no kumenya ko hari aho ubushobozi bwacu bugera. Ufise icyo ubaza cyangwa ushikiriza ushobora kutwandikira binyuze muri comment. Ntubagire kugira subscribe, share ndetse no kulikinga kuri video zacu kugira ngo twame tubana umunsi ku wundi. Naho utaha.